bakunzi ba radio Black FM reka ngenda gake ngenda mwana mutsimisiza suza radio Black FM ndayifuriza igitondo cyiza ndayifuriza umunsi mwiza umunsi w'umugisha umunsi w'amahoro umunsi wo kurondera muronka nkuko mwavyumvise rero muri studio hari igira neza kaze Armela hamwe na bugenzanje Trésor Mingo Trésor ni bon wayibonye rero yuko no busi itariki imwe no musi itariki ya mbere kabisa itariki imwe baranabitwereza cyane gose itariki imwe y'ukwezi kwa kane hewe oya yego itariki ya mbere kwa kane oya siyo yo kubesha ni itariki zibiri zo kubesha yuko urakoze kubinyibutsa urazi itariki ya mbere kwa kane ariho babesha ya itariki zibiri z'ukwezi kwa kane mugabo kubesha ni cyaha ndabibukije babikizeho bino bintu kuko harike n'abantu tutamenyereye sije ikiboshwe mwisi no mwijuru kiba kiboshe ikirekuwe amasezerano abaye hagati y'abantu b'Imana no mwijuru Imana nayemeza ntababesha icyaha rero cyo ku munsi wo ku itariki ya mbere kibaye cyo kubesha umuntu ati cyo nicandikwa mwijuru bambo uno munsi ndakina mu telefona ndamubwiye gusa ashobora kubiza kati rubamba mbeki ndubambo no mubesha Rubanda akunda pizza akunda inyama zo kwa Sioni arakunda umukeke wo kwa Sioni ati tugende hahandi hama acafata déplacement jeyo aje kwa Sioni hama sange sihuye ati ndajyanye tuvugana mugora ati kucarica Oyivye nabigusiguna herekana ndetse imirongo namaje kubwira kare nakwemeje yuko ibimenyetso simisiga byerekana yuko no mwijuru Imana yavyemeza ko ntababeshe ubeshe n'icaha ubeshe mwarabyumvikanye hano ku isi kubesha byitwa kubesha kandi iyo ubeshe umuntu akababara ni kuvuga yuko uba ubesha kandi aho rubamba ndamukoma ikibi bon nibaza yuko kubesha umuntu ntababare ni muri déplacement yo kuva mu Ngagara agenda kwa Sioni woci musubiza kugira ntabare cyane urarenge bashaka gutanya kare atari sana reka rero ndebutse ko Twitter kimwe kandi muragiye ko misose itari kimwe muri WhatsApp today twibukanya ati mbega ukwezi kwawe guheze kwagenze gute mbega koko waragukozemwo projet zawe ivyo wari wifuza gukora mbega warashitse guco wari wifuza gukora mbega ihangiro wari wihaye mu buzima koko warishizeko ehera abatwatanguye umwaka tuvuga ati dushira urukundo hasi maze turondere amafaranga mbega koko ayo mafaranga uku kwezi winjija ngahe ukonsoma ngahe wonona ngahe kwibutse probabilité imwe kuri zibiri bashaka guhemba no munsi canke uzubika yangana gute cyane gose rero turi mu kwezi kwa gatatu turi mu kwezi kwa kane turajeje ukwezi kwa gatatu hari byinshi wifuje kugera ko ndazi yuko ari ababigezeko hari ndazi ko rero n'abandi batabigeze ku chance rero ntabara mugenzi wicare wiyumvira ati mbega koko nihehe nananiriwe byanyiye hehe mbega uku kwezi ko nari nihaye ihangiro nihaye projet yuko n'imiburiburi inzoza ndaziganya cyangwa mbika nkabika nk'ibihumbi ukwezi guheze nkaraba nkasanga mbise nk'ibihumbi 30 mbega muri kakazi nkora bya 30 nashoye kubibika mbe kubera iki ntabibitse mbe hoho byananiriye hehe ni hehe nariye nabi ni hehe nagize consommation mbi cyangwa nyimba nayo nihaye projet yuko mfata umwanya wanje nkavuga ati nzokora projet ingana gutya ahanye mbega nta byanciye intege bwa sinshobora gushika kuri rya projet twibukanye abarundi turafise ingeso yuko tubwira bagenzi bacu ngo bibi utabiweza ngo nakana kabyara munaniye ngo nanuze nyabira munanira ngo sasa ngo najifari gangari sasa bigize vandame basha tureke kuza turacana intege nawe we hashobora kuba hari umuntu sinzi niba ari wewe canke ari hagati yawe na Rubambo na ntuze nande sinzi uwundi mutipa aranuze iba yarabonye ko stati yiwe ngo yamayisha yayo masiku ngo two turagwana n'ubuzima ngo mengo jume ngo ubuzima bwanje ngo ndiko ndagwana na John Cena urumva rero ngo muri kuragwana na John Cena mu buzima bwa voilà ubuzima kugwa ikugati ubone bwa buzima bundi we atabandi none abati abajwere bakina karate bakeye ati je ubuzima bwa ndiko ngwana na John Cena ego cyane mugabo rero ngaho biranava no kukuntu abantu baduciye intege cyane gose rero shoko wihaye hangira ati je mu kwezi kwa gatatu kuzohera ngeze kuri iki mugabo gatubona rubambaraje cyangwa undi muntu araje akubwiye ngo ngo weye ngo aca kugifanga ngari ngo ivyo bintu ngo ntabyo uzova
uzopfa ushoboye ngo kanaka yarabikoze ivyo ngiramunanira ngo kandi rabaza bari serious mugira icyo kintu kubwira rumera wewe uri wewe kandi ubwiza kubaho nkawe nubwo even muba muri amahasa umva amahasa nimwiyumvira kumwe kandi nimufise inkomezi zimwe amahigwe wewe ushobora kuba turi amahasa kopie kule bavita kopie kule kujya kuntu nyene mwa musa sivyo mugabo ivyumviro mudahuje yewe n'amahigwe yo mu kintu ushobora kuba umuririmbyi bikanana kandi turamahasa je naca mbumubaje naca umushoferi sivyo wowe ushaka rukaguhira je rukanana turamahasa sivyo rero mu buzima we uriwe ukimara kuba witwe we n'amazina ntimusa n'amazina ntimusa yewe na DNA nzisa nubwo muri amahasa rero ubaho nkawe winjira mu kintu nkawe uko ufite style yawe uzoza ukora mu kintu iyo ushaka kudandaza genda udandaze n'amaboko yawe yose n'umutima wawe wose n'igitigu byose bishiremo kubera yuko bajya byananiye bajya nibajya ufite style yawe uzoza ubikoramo kuko noje upanga project uyipange uko kanaka yipanga kudandaza gusa muhuri kwintu kudandaza mugabo planification simwe ego cyane kandi rero ikintu nagira mfata kanya mbwire umuntu wese ariko aranyumviriza ntaco bivuze ivyo wewe urimwo kuko Imana yakuremye uri unique Imana yakuremye uri wewe nyene nta wundi muntu musa ni kuvuga Imana igufitiye projet wewe nyene wewe ntumeze nka Trésor wewe ntumeze nka Armela aho Armela ageze ubushobozi bwiwe wose utegezwa kubugeza nagenda kubwira ati wewe niwigirire confiance niwigirire icizere kuko uri umuntu uri unique uri umuntu nubwo bokubwira ati bige bintu ntuzobishobora bo bari kubavuga aho ubushobozi bwabo bugera bari kubavuga inkomezi zabo mugani we kubavuga izi wawe kuko we nturigerageza wowe nturagerageza kubona ati mbega jewe ngana gute jewe eske ikintu ndagishoye mu mwanya ntarakigerageza reka kumviriza abantu banza wugare maze ushira Imana imbere ushire no kwizera imbere si kwizera Imana gusa nawe wigirire confiance igirire confidence ati iki kintu oui je suis capable naco bivuze ico Trésor yambwiye ati ntaco ushoboye naco bivuze ico Armela yambwiye ati na ushobora ati nanje narahananiriwe jewe ndi wewe uri wewe ushimye ikintu singiye guciramo cyane gusa ahubwo nje guza nunganira ku bintu niko uravuga uribuka David ndavuga Dawidi muri Bible Sawuli yaramubwiye Yonatani sinzi niba wibuka ino nkuru Yonatani yabwiye ubwo David yavuga ati je ujya mu Filistiya n'umwica Yonatani yari umuhungu wa Sawuli yaramubwira ati wasaze ati wewe nindesha ukungana uri nakana twebwe abasirikare tubizi neza twagwanye atari no ngaha gutwa ibakira tugwana ujya mu tipe yaratunaniye wewe bishobora gute Sawuli yamubwiye ati mureke Sawuli yari umwami wa Isirayeli amubwiye ati mureke umwana usanga we bishobora ati ukazobishobora ukamwica uguha umukobwa wanje ariko Sawuli none niba Goliath umugabo yarananiranye kwicwa n'igisirikare cy'abanyayisiraheli akacicwa n'umwana umwe w'umwungera atigeza no mu gisirikare kandi banaciye n'intege yagiye yacitse intege mugabo mwebwe byo mwe muvuga sindavyitayeho icyo nizeje nuko kujya kuntu nishe ijya dubu naziya ntabwo zije kunyiba intama za data kigabo je noci ati kiyegeye nari kumwe n'Imana kandi no musi naho ndifitiye confidence yuko uri muri je wari wakomeye kurusha ujya mu nubwo ari kijeya nubwo ari kigangi nubwo afise inkomezi je akakabuye niko kamwica ni kuvuga kwa kwizera kwiwe hamagashira Imana imbere mu bikorwa agiye gukora nivyo vyanamuhesheje umugisha rero nibaza yuko twese tworabira akarorero kuri Dawidi muri Bibiliya ingene Trésor bivuze ukavuga ati jewe ndashoboye kandi sinza kumviriza abanci intege ba Jonathan bakwega hari ati natwebwe twarananiwe ego cyane mugabo ukavuga ati jewe ujya yaratanguje umutabi ibihumbi 500 yarananiwe yakoze kijya ati mugaje no tanguze ibihumbi 10 nkashika aho nshaka gushika kandi cyane gose ego rero ndabifurize ukwezi kwa kane kwa maprojet ndabifurize ukwezi kwa kane ko kwiyumvira cyane ati nkeneye gushika kuki ndabifurize ukwezi kwa kane ko kwirengagiza ivyo abantu bariko batubwira ku ruhande ndabifurize ukwezi kwa kane ko kubona kure kugira umuntu ashobore gushika aho yifuza gushika kuko muri gihe cyambere ryacu muri kwa kurondera amafaranga kwacu muri kwa kurondera uburyo n'ibitubeshaho vyose biva mu kwizera wewe rero ndabifurije kwigirira icyizere ego cyane reka mukanya gatonya duce tuza
kuza kugira dushobore kubabwira intahe za bamwe n'abandi kugira ibintu bishobore kugenda neza cyane ndebutse ko radio ari radio Black FM 94 n'ibice 9. Dread Master.